Ndabarubye cyane abakunzi ba Peace International TV aho merere hose bonjour cyane bonsoir ça dépend amasaha mugeze ko canke amasaha mugeze kino kiganiro kuri micro nkuko mubibona ni na Flavie ko vyama misi yose ndibaza mwazi kumenyera basha cyangwa ndabasaba ni cyakindi gira subscribe d'abord après mugende mugire commentaire kugira ngo mbone ko mu kwikana ibiganiro byawe cyangwa mu kwikirana ibikorwa ngenda bereka uko kiko bwije so no musi rero ndafite umwembiti basha mumenyera ivyuyiwe kabisa ndazi ko muratwenga kuko ari so special sana reka tumuhe katse abaramutse ego ni sawa muraho muri rusangi kubatanzi nitwa John Black abando muri rinzi yo mu Burundi nibiko byanje abandakora mu Burundi hani ego sinzi ngira Hejo zo international ego cyane gose bakunze ba Peace International TV rero jewe bishetani tucishirize ko ndagusavye basha sindirimbo mukayumva reka dushishirize gato gusa nkishaka je kuba devo naritandukanije nabo abaza bakantwara mu mwijima ishari nyinshi hamwe bene inzigo bagatega n'imitego Satana kantwara mu mwijima sinajyama nyumviriza narara mumva makabugaca kugira ngo mitinge kugira ngo ndonye hiti sinajyama nyumviriza narara kubafu makabugaca kugira ngo ndonye hiti kugira ngo mitinge ni wowe nukuri jengira maybe bishetani jengira maybe bishetani maybe bishetani na nyungu mbibonamwo jewe ibishetani maybe ibishetani nukuri ibishetani ibishetani ndabona ino iririmba ko yarangiye cyane isong imeze fresh sana imeze good tukiri ngaho nyene John Black tutaraja mu ndirimbo yiwe byambyo n'umuntu ki wavuze ko umuririmbyi après y'uburirimbyi umuntu ki ngo busaba witondera amajambo y'icyo gatatu ni John Black yavuze ku bavyeyi babiri papa na nkuko bisanzwe ko nabavuze kuri papa na mama mugabo navuga ko ku mana nziza muri mana ikunda ibyayo nakuze mfise umuvyeyi umwe mama wanje mugabo twavuze turabona batatu kuri papa babiri kuri mama babiri abahungu umwe umukobwa nuko navuga yego niwe John Black ukuri amazina y'ukuri John Black ni icu Burundi Jean dibatsa nico hanini gira bamenye John Black bari mwamwumvise bakunze ya Peace International TV mwumva yuko ni John Black niyo mazina y'umwuga wiwe niyo mazina akoresha mu kazi kiwiwe yego abantu bataramura d'abord kagenda ndababwiye ati genda kuri YouTube wandike John Black ucubona indirimbo ziyo kagiye adishirako kugira mwandanye mu vibinga mwongera muri abakino kiganiro byose mugenda murabigira murabikombina nyene John Black tukiri ngaho nyene watawe kurimba ryari byo kuja mu gute navuga ko natanga kurima kuva 2017 yego mugabo byari byabe official bibe no kunje ndi wa muririmbyi nakuriye kuri Centre Jeune hanini wasanga ndiko ndarimba muri salle bige ibintu by'ama freestyle je nakuriye muri freestyle avant ko nja muri studio ndi muri freestyle nyene kuri Centre Jeune niho habonetse umuririmbyi mugenzi wanje shaka muvuga ko ni umuvyeyi wanje yarandeze muri About Music ni King Plata ego arabona talent yiwanje aravuga ati nkeneye yuko umutipe nzomufasha acarambiye ataranyegera ngo ati umunsi nzoronka studio yiwanje uzoze kabisa ndavuga ati gasava niyo yaciye aronka studio barakorera ko acaramamagara ndagera muri studio mugabo sinaremerewe kuririmba muri iyo myaka yose guhera 2018 mbona tugiye gusoma indirimbo official 2020
it's a lock. Okay, wumva ko King Plata yarakoze ibintu byiza cyane yaramufashije muri kariyeri wiwe kugira ngo abe uwari uno munsi cyangwa ino saha. Abantu basanzwe bakwikena ibikorwa by'iwiwe kuri YouTube ndibaza muri amatsiko n'indirimbo zingahe zine zitanu sinzi. Ego ni zine mugabo badoye hari zasohoye kera haheze nk'ikiringo c'umwaka n'ibiri tukiri ngaho nyene ari indirimbo yabonye ibyohe by'indindi rukume ngo si wowe umubabaro gusa bo ducishiza akantu gatoya kurya ndirimbo yarandyoheye mugabo ishetani nayo yikuyindi high level uko nabivuga twagiye mubabaro cyane ukiyibuka ega birashifa navyo bigenda gute kuko ijyana indirimbo yashikanye ku kindi kintu ishikana ahandi hantu uyiravye directement hari ibintu byinshi byiyongereye kuri iyo ndirimbo bivuye n'ahantu nari mvuye kuri iyo ndirimbo ama ndaje ntameze neza kuririmba so namaze basore bacu sawa nca ndirimba nacu reka nzihorere. Okay, mu ndirimbo tugende mu ndirimbo yawe rero novuga yuko iherutse ariyo shasha novuga muri iyi minsi imaze mengo ntihenze minsi ngaho 5 niyo minsi maze kuri channel ya YouTube yawe novuga ko ari indirimbo pe imeze neza cyambere ifise amasanamu meza ifise quality bien muri rusangi yaba studio y'abahehe byose imeze neza cyane rwose. Why kwanza kwiyumvira irya titre? Bo mu bisanzwe urabona hariyo umuzungu nakurikiranye kuri rezo social yavuze ko hanini abaririmbyi umuririmbyi cyo kimwe n'umufilosofi bona umuntu yiyumvira ibintu bizoba cyanye ibintu bigiye kuba nico hanini urabona no musi monde tugezemo ni monde ni ibishetani monde y'ibishetani no no kuvuga ko wewe urabona nka wewe uri gishetani Jesus Christ uri gishetani kuko gishetani jambe uri mwiza no uri mwiza ndure ntoreka kuba gishetani wera ndakuravye uri sexy ni sagara amaze kujya mu bishetani nyine. Okay. Rero gacura aba monde tugezemo. Monde tugezemo ni ya monde dukunda byacitse. Bako baricara amaraso. Niyo monde tugezemo. Nona par exemple nk'iki kiganiro, you know? Ugaca wandika ko caption ukavuga ati John Black azokufatira ku nguvu muri studio, you know? Tuvuze ibishetani. Okay. Abantu bashaka kumenya yamufashe ku nguvu gute. How yamufashe ku nguvu. Nivyo rero byabishetani rero niyo mode tugezemo niyo mode byacitse niyo mode turimo yumva yo kubona ibintu biri incroyable amadukene ibiri bitangaza nivyo tubona no dora no mu rusengero ni bigisha bishetani Jesus mu rusengero ni bishetani zorabe urusengero rwinjiramo bambaye bikwebe rino nibinjirayo mugabo urabe utumini je nanje no genda hari ibishetani kubera nirabi ibishetani njyohego Okay. Ahubwo Peace International TV murumva yuko byose ni ibishetani ni ibishetani turi muri monde y'ibishetani kandi bazira kubesha no na sister wanje isengera nganye aho haruguru mu bishetani kubera iki dukuna no yibohoye apana kuba muri byandi baraboshe ngurumva ngo dukeneye kwambara ibitambara ibiki ikina gatsiro kaboneke no looks so good. Ariko bana avuga jiga ndirimbo nkibona nevuze ati nkibona titre gusa avuze ati jangiye kubona ibizombi ibintu nyine biteye ubwoba bituma ntasinzira mungace musanga nk'abakobwa ameze fresh biye kubatamba ndavuga ati nabo abakobwa nitwe turi bishetani koko bo nashatse kuvugira abakobwa ko nashatse kwerekana kubera urabuze abamizirima hanini bavuga ko ibirisi wanawake ni ibirisi abakobwa niyo shetani ya mbere sinzi ko jewe naciye mu bintu byinshi nize byinshi kuba je na dini fise mugabo nize ku madini menshi ndayigako sibyo je na dini fise ko fise nabuse winjirira oya je na dini fise ari gituma kuko na dini nimwe yigisha kuja gusambana kuja kwibana sawa iyo dini yigisha ibyo je sinayo ndimo mva na dini ntayihari
mvati je dini zose nizi wanje oh surtout umva hariho ni nko surtout nk'umutware sivyo umutware nyumba kumi chef de quartier ntabakwiye kugira idini kuko abantu bose batwara bose bari madini atandukanye umva aja hose kuko nta hahengamiye mu bisanzwe ni so okay wakunze peace international umva yuko nibishetani pe nibishetani musigire kure nibishetani biriya bintu nawe rekana kwigire kure yo aya je nibishetani cyende umwana w'Imana baje nibishetani ijya ndirimbo rero tugiye kwiraba cyambere production yayo ni ikore muri teka yakorewe muri teka kumenye zita trust beat why kwiyumvira kurira muri teka nujya mu ampress nujya mu cyambere cyo novuga ko trust beat arashoboye novuga ko yaranyemeje tu yaranyemeje hari ibikorwa byiwe byinshi nabonye biranyemeza avuga ati ndifuza gukorera muri iyo studio so arabizi sana kandi ni studio iri high level iragira ateye imbere ni studio igezweho kandi hariho akarusho sinzi kubizi hariho akarusho ukuntu ari indirimbo yawe ikoreye hajya ego cyane ndabibona ibintu bica byongera hari indi bintu biri si ngombwa nabivuge kuko buri kintu cyose ni umwanya wacu kandi ni na promotion yacu ego cyane rwose ariko tukiri ngaho nyene John Black hari imbere yo inyuma canke sinzi ko imbere canke inyuma sinzi ko nabivuga imbere inyuma yo kusohora irya ndirimbo yinye ibishetani inyuma yaho rero izo zindi ndirimbo zitatu haraciye ikintu cy'umwanya muremure umwanya kabisa ego wayi none uwo mwanya muremure wahabaye hari kibazo cyambere cyo novuga ko umwanya kuhaca ntabwo ari jeko ntabwo ari zarimvo zanje so kuvuga ngo nabuze ikintu ni imagine agira ngo ndirimbe no ufise ibikorwa byinshi kandi ku studio menshi atandukanye mugabo bipaye no kuntu ubuvuga ati je ndashaka gusohora ikigo kugira ngo kinshikana hanaka uragiye mu mwanya ukagitegurana kare n'ahantu cicara ni nkuko je wampaye umwanya urantegura naho nza kwicara kugira ngo ikiganiro kigende neza no ego niko n'indirimbo bayitegura uvuze ati ndeka ndekure ngo ko mukurekura uca usanga ata vibe bifise uca usanga wabirekuye ku bindi niko no bivuga nta muntu ninya ngo kumbure ngo fari azasohora indirimbo ngo nanje nca ntinya gusohora no afise fan yiwe fan base yiwe nande afise wanje sininya ngo kiri kungo yasohora indirimbo ngo nanje ngo no urabona ngo canya olege yasohora indirimbo ngo nanje no je ndasohora kandi je sininya umuntu ngo kumuvuga ngo kubera ngo ninaka ya great sikuko jewe umuntu ndarajuwa nigishetani nigishetani gusa numva yuko afise target yiwe afise objective ziwagendera ku gusohora indirimbo ko nta kwihuta bwo wihuse bwo byayi bihume niko babivuze mu Burundi okay tukiri ngaho rero John Black uravuze yuko haciye umwanya muremure kandi uvuze ati ni nanizi wanje no gushaka kwiwanje mbega inyuma y'ibishetani twita gundi mwanya nkujya nyene wahaciye yo muta ahubwo ubunyengiye kubibacumita ngiye kubibacumita ibishetani ndabibacumita kweri ubu rero agira hazi igisasu so kivuga izina you know kandi nakora ino muririmbyi afise izina ngamukora ni gisasu noshaka ngo ni gisasu ni kibombe tonique ni honya nganda ni genocide niko no bivuga ni genocide ni bimwe ni bya bintu usanga nyene uvuga ati ibi bintu ni kirimbu satande Kutini hapo sasa rero ni muziki w'igibombe w'ishetani w'isatani igihugu nyene handi bakewa ashimunda mama abakunze mukube muri red guys mukube muri red ugira ngo murindire ico gisasu kitazoba hitana riyo muzombwa mugume muciteguye bwira ntabwo atse mu ijambo urabona hari akantu kiyongereko kuri John Black kuri platform yanje ya YouTube ni John Black kugira ngo bace bihuta kuca bagwako ntongera ko please turazi ko tuba mu Burundi ni please nyene twiyongereka ni 257 ni John Black 257 wanditse John Black 257 ucibona sibyo nashaka kugira wo kurandaba ino urakene kumenya jewe ndinde I know ndabizi
urashaka kubimenya ushaka kumenya ibikorwa byaje biko bigenda gute okay narabizi ni ibintu by'ibishetani genda ko kabisa ibintu biguma birisara biguma nyene sinzi nyene ni ibintu bisevani bisevani mu bishetani nyene iyo ndirimbo pe inaye kudugwe ku rwego ruhanitse byuzi igeze ko peni irateye igomwe genda kugize ukuri nona ko twavuze ibishetani ni indirimbo yanje y'ibishetani kuri caption zo kwandika ntiyakoze kubera ko ibishetani ndakugije ukuri iki kiganiro sinigera nsharinga ibiganiro kuri intuze ku mbuga ziwanje ikiganiro jenzo gisharinga kubera ibishetani ndakugije ukuri ibintu by'ibidayimoni yego okay abakunzi ba Peace International bumva yuko ni ibintu by'ibishetani gusa ni ibintu guma turyoherwa tuvibinga kandi twiteze ko no mu nyuma mumvaga yaduha ibindi biri so special gusumba special kubera ubunye ndabafise muguma musuguma munshigikira sindeka kubaryohera ndabakora ibintu bimeze neza kandi apart y'ivyo usiga office kala bien Jesus ibyo bintu babikate Roma bimeze neza cyane ari ibintu bimeze neza my god John Black ibyo bintu sinzi bikuye mu gasi nibaza ko ari none simvugisha ukuri bagabo je ndabiye neza nabonye ibishetani nashemva muri mood. Okay. Okay, thank you. Hama John Black kuba inyuma y'ibi turaza kuvuga. Bien. Inyuma indirimbo kubera twayibonye kujyanye amasaramu production imeze bien mbega wayikoze nka wowe ubwawe John Black cyangwa nafise umuntu cyangwa abantu baba baragufasha ukuboko kugira ngo tuyibone imeze bien nka kujya none nanasi ndagufise none ndagufise wowe ndagufise wowe urumenyesha makuru uru presenter ukura uradushigikiye situwe baririmbye no ni ibintu byiza kuri jewe no kubanda baririmbye ndafise nabandi bantu bashigikiye abagenzi hanini kuko je muramvuga mu Burundi na management dufise misuma nabayivuga mu Burundi na management dufise abafasha baradufasha kuvuze management ni kindi kintu kinini nya cyane nituramenya isiguro ya management ni iki dufise abantu badufasha n'ibyo dukora dufise management dufasha cyane niko nabivuga era management ni business by business yego ndiye nanje ndakuriye cyane gose winjiza nanje ninjiza niyo management mugabo ibihari usanga nka wewe nk'ubu wamenye tax nta nyungu bikeneyemo wewe mugabo hari umundi muntu abikeneyemo inyungu je ndabikeneyemo inyungu kuko je ndaboneka wewe urumumenyesha makuru muracyo kashengiye sijo Jesus. Okay, urumva yuko ni just abantu nyene bamufasha umuntu afise abantu kandi afise ibintu kuba bivuga rero n'abantu ve umuntu agirwa n'abantu no musi ndi John Black mugabo hari watumye Jemba John Black hari watumye Jemba John Black urashaka kuvuga hariho muravuga ku marezo social hari umuntu nkunda kumavuga ku rezo social muga ku matera radio sinkunda kumuvuga ari hanze y'igihugu yitwa Jean Baptiste twagize gukorana last year ku mwaka uheze twagize gukorana turakorana ibintu byinshi no umuntu afasha muri about music wanje akafasha no mu buzima busanzwe uyu muntu ni yubahwe kabisa sana right now ni communication ntabwo imeze neza mugabo ndabivuga iyo umuntu yakoreye iciza ifo gushima yego cyane gose ifo kwibuka kugira ngo nejo cyo nkijya yejo hagize undi muntu amuramfasa cyane Jean Baptiste USA yubaho cyane ahari ahetse gibwe gose cyane hama music bavuze ko mengo ntiyenze 2018 kuri wowe 2017 okay kuva ukivyinjiramo ubona gute music uyibona gute nkawe music iragoye music sinkandagira bitabunwa tize norice no muri politique muziki kabisa nico cyo nabonye mwanene kuko jena nibaza minda imbatu afai pana atota yo usanga ni ngorane kugira ngo wonyene wewe gushikire natigise ngayi biyashu yabize nuko gusa nguma nehanagura nagendanye ibitambaro 8 kindi cyaboze nata rero umuziki uragoye cyane njoze ukisha bijwa birabisumbuwana umuziki maze gutera imbere ntibigoye kuko naho ikintu wirinda gusa navuga nakantu gatoyi usanga kamaze kugira beza umuziki uragoye surtout kuri twebwe tukiri hasi
uragoye cyane gose ndashaka kuvuga ko nk'ubu nasoye ibishetani ego me ikwirakora neza ku maradiyo mugabo iyo sije isohora uwundi muririmbyi ntavuze izina warashimye tushimo n'abarabyo yabirimbyi tumuvuge n'izina you know iyo sije gaci iririmba umuririmbyi runaka ga mu Burundi afise irindi zina okay wanashima tari nka John Black nukuvuga ko ubunye kiba ari ikintu cyabaye tashe ku bantu wamengo witawe nkawe mwebwe abakobwa muragira tashe ukuntu umengo ni tashe byanga no kunusohoka mu nzu ni umengo ni ikintu cy'igitashe nyene cyabaye kwera iki nundi muririmbyi hari umva hariho ibindi bintu vyiwiwe hari akana karere kiyo yamaze gutegura yego cacagira tashe ukuntu ngo kwera ari jewe bako mu bishetani bica kuko nyene ntamenye yuko ari ibintu by'ibishetani by'izombi yego pe bijyana nyene bimeze nabi ariko petit apti ndibaze ko bizogenda neza bizogenda neza kuko ndavye aho navuye naho ngeze ubu ni ntambwe nini nyacana ego okay kandi ibintu byose ndio biva mu mako yacu ifa ko travaya kugira ngo bandanye wiyubaka nyene kugira ngo fisi inzara n'inyota muzobona kabisa ewana jewe ngize ibati imwe nkakora kano kagatasha kweli kugira ngo usubire inyuma bizogora namwe je ndaza aho navuye turi babana bavukiye kugira n'ubunye kugira ngiye biragoye ucumbwira yuko je namaze kuronkana n'ubufu ce ndahare sha no kuri kwimana muzoraba ushobora ubunye sinzi nza kugira gute saa sita navyo nzi sinzi nza kugira gute saa sita sinzi nza mu ijoro nza kujya gute mugabo kumuneza gucanga nsawe ikintu tanya cyatademi ibaze rero cendo nkano nkuru ubufumisi yose ukambira ati yana ubufu uraburonse nuko ikintu ndasabye kora nzokazi nokorageza wimve none umutipe nibiki nibishetani fisa my demesh jewe nkazoro nka trugusa gatoya indino ana nkujya mu peti ujya bamwita yampitse arenze na imbere ujya mu peti uyo dramati arimbanye na benshi yibera imbere ataga peti kandi bimwe gacha karagenda karabiheba akarimbo kabaye tashe ukuntu ngaho ibujumbura joka yaririmbye akarimbo karafata masikira mu kubera imbere ata ngo yino musarere acuruza indagara Jesus rero yari yegome yarakoze mugabo ntiyatahuye jewe ndinde ndiko nkora ibiki ibaze kuronka hitime ngo tuja gutera inda umunani you know ni ibintu bidasobanutse ya yose gahitime bwe nawe mukunda ibihiye je no yemera kwa Juni sina hiti abashika niti ubunyenje ndakubiyomba ndagukunda bonsa ni byenda bishimye ko nkunda mugabo wewe uri hasi cyane imagine kweli urukundo ne rucagura hasi cyane hejuru bakubita barufise ni bon okay twizere yuko abakunzi ba Peace International mumaze gukwikena ibikorwa bya John Black kugira ngo mubone exactly ibikorwa byiwiwe mubone aho yavuye nahashitse no munsi kubera yuko hashitse pe ni hameze neza cyane sinzi ko bise abantu boshimira atwaye ibyo wakoze je mfise abantu noshimira no hera nkaya basanga shikejo kuko je mbayeho kubera abantu no dondagura no hera mu soko kuko je nshyaja barambye ati John Black tori imwembe genda bajya mama dandaza imembe bajya abafani banje attention benshi babona abagenzi urumva rero ndashobora gushimira nkashimira J Smith n'umuvyeyi you know umuvyeyi wanje akorandera muri kareri wanje akora tuma jemba John Black igitangaza you know ndashimira Jean Baptiste from USA n'umuvyeyi wanje never give up urabona Jean Baptiste n'umuvyeyi wanje n'umuvyeyi yandeze attention umuntu amenya ubuzima bw'iwanje agaca amenya na music wanje uyu umuntu wo kuba cyane gose Jean Baptiste n'umwubahwa nkaca shimira Lionel promoter n'umuvyeyi you know nkaca shimira na Drizzy n'umuvyeyi wanje vraiment kuri radio runaka sinabivuga kuko mugabo n'umuvyeyi yego nuko nabivuga nabandi kaongo Baby nabandi nabavyeyi numva nohere nkino musi nkashikejo ni babagenzi ni yakuru nyene y'abagenzi dufashanya
tugasuguma imbere cyane gose mwumva yuko bafise kwa rukundo barafashanya kandi bamwitaye mu bikorwa vyiyo kandi nta muntu ateye kwifuza kusapotinga because afise impano ari so talented sana niyo mpamvu pe tumushigikirana twebwe ndibatse ko namwe bakunzi ya Peace International TV mufise ico kumufasha musapotinge mube hafi mwungura amayide kugira ngo mumatuye ibintu bimeze neza cyane hama ibishetani iri kwibona gute maze kwinjira mu bantu canke iracari nyene ibishetani kweri ikirakora cyane ukuntu ntabiziga inzani vibe kundi kuntu abantu bako barayiririmba ndiko ndacana ngo numva ibishetani kanje nkavuga ikigumba kikanyi n'ibintu nari nkumbuye n'ibintu nari nshaka n'ibintu nari nifuza mana yanje ibintu by'ibishetani kweri cyane mwumva yuko ibintu biri so special biryoshye cyane ko yisoye igikoko kumva cyamaze kwinjira mu bantu ni iteka rikomeye cyane bimuha izindi nguvu kugira ngo hirya ari canke ejo ibindi bintu bize gisasu nko bivuze kandi mugume muri ready mugume muri hafi kugira ngo ejo canke hirya yejo bisohoye muba bambere commentaire biyambere mwe kugira ngo mubandanye mu gira ibikorwa byiza cyane kugihama mu wanda mu supportinga because afise impano kandi imeze neza cyane hama tumushimire cyane ashaka bisa ndashimira je cyane uko muri abavyeyi banje ndabivuga ana zeni televiziyo zije kuduteza imbere twebwe gutuma twebwe ibikorwa byacu bigera kure kuko byari bigoye kugira ngo uje ku radio nguvuge byari bigoye mugabo unye ucaye kujya kuri televiziyo attention je ntusore ibishetani bijyanye bafi kamera mu ngindi ama uje kuri RTNB niho kwemerera mugabo izire zaje kugira ngo zidukura agashavu ndashima cyane nkaca nshimira n'umuvyeyi yimvire create iki kintu cyo kugira ngo twebwe gwaruka dutera imbere umuntu yimvire ide abantu biyumviriye ide ngwaho cyane gose sindabazi ahonoye mugabo ngubaho acha shimira na Joromi na mustyliste ane yubaho sana hama bakunzi ya Peace International TV murabetse ko ndabakunda cyane mugenda mu supporting kuba bya Vision Black kuri YouTube ushobona indirimbo ziwe cyane ibishetani biri high birashushe biri kabisa biri kwindi niveau pe hama murabetse ko ndabakunda cyane mugira mu subscribe menshi cyane yaba kuri YouTube ya Vision Black ni murabe ngo kubera ngo murabi wanje uri kugira subscribe kuri attention rukundo twese dufashanye dusupportinga Nego cyane. Nimugene mukore nanje yiwanje mukore. Kubera ntacho bibatwaye ni bya bindi nyene bwabo kwa rukundo. Cyane gose. Okay ndize kandi bagiye kubikora ndabitse ko mugiye kubikora muri kwa rukundo nyene kandi mu banda mushishikara mu supportinga commentaire zanyu twatuzikeneye. Hama ndabakunda cyane na Flavis niwe riko arabatiramisha kuri kamera ni Galaxy. Papi ndabakunda cyane. Ciao.